jewe ku bwanje nagomba ndanamuha ubutumwa mfatiye ku bwenge afise abanyamurenge yaba baba mu Burundi canke baba mu Rwanda canke baba mu bindi bihugu canke baba imurenge bumva ururimi mvuga bakaba bashobora gushitsa ubutumwa kuri uyu muntu niyo priorite umuyobozi akwiye kugira nimba turi kubaka ikintu kivuga ngo tuzocura impunzi tuzoza dukemura ibibazo by'iwacu ikiruta ibindi dukwiye gutekereza mu buryo bwo kushingira kuri ico kintu kibabaje imitima y'abarengana ico ni cyambere tukorganiza rero autour de ça. Hello guys, mameze neza Sonny Link Arlene Alou comme d'habitude mission say kwa benye musume no maso yinyana. So guys, mukaba musanzwe muzi umutumire wanje ari ruhande yanje musanzwe mumubonye mumuzi yuko agiye gusha from atagiye gutanga ubutumwa abagiye kuvuga ukuri canke gusesangura. Ya reka rero tubanze kwanza tumwakire mu bwami bwa Link Arlene Alou acongera yibwire nabashaje yidondore muri rusange. Ya murakoze cyane ni Abdul Uwimana. Abdul Kalim Uwimana. Hama cemeze neza kandi ndaramukije abariko baraturaba. Hama wewe nawe mugabo ni twari tuguherutse ugize iminsi ugumutwinyegeza ahubwo nitwe twari kukwakira kwinyegeza vraiment abantu benshi barabikora iminsi ngwaye ntameze neza ariko ni bon anye baragutaye musha sanavyo ibintu byumbona bigoye kuraba neza nshuti yanje ibintu byumbona bigoye. Ya Abdul meze neza rero shaje meze neza kabisa afya njema nta kibazo na kimwe ndabona ko atakibazo bifitiye from atari jewe amagara yari yamaze iminsi yakitse ariko ubu ni bon bizogenda neza bimeze fresh imicungwe ireze n'amandarena Ego birahari byinshi uzura kumuvyihata bigende neza utwamwa. Merci. Hama Abdul hari video igumisirikira kuri réseaux sociaux umwe mu bayobozi ba twigwaneho yitwa Cheese amajambo yaraye avuze yatumye bamwita akagara ubivuze kwika ivyo bintu. Jewe ikiganiro yakoze naracumvirije novuga yuko naratangaye kandi gutangara kwiwanje ndaza kuvuga impamvu natangaye mbo kuba bo mwita akagara mbona uvuga yuko aba jewe ndafise ukuntu namutahuye hanyuma ariko naranababaye. Ubacwe niki mbo jewe ku byukuri mu myaka maze ndaba nkurikirana ibintu bijanye ibintu bibera muri Kongo. Ndabizi neza yuko abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge ari abantu narigeze kukubwira ko abanyamurenge ari abantu bari bafise imico myiza cyane kuko je narabanye nabo ariko ku byukuri naratangaye ndanatungurwa no kubona kijya ikiganiro kimwe yakoze byatumye nshaka kuguma ndamukurikirana banze ndabe ariko novuga ko ujya mutipe yambabaje cyane n'umutipe ubona yuko azi ubwenge
Ego. ariko ukayobega ukuntu umuntu azi ubwenge nkawe ahagaze mu ruhande ahagazemo. Uruhande ahagazemo navuga yuko ahagaze muri pozisiyo itariyo ugereranije n'ubwenge afise. Ego. Urumva? Reka twumve aka kantu gatoyi, aka video gatoyi, hanyuma ndaza kubwira abantu ikintu kuri uyu mutipe. Ni naco nsaba yaba ari abayoboye runo rugamba, yaba ari abanyamuryango, abavictime bakarengane bifuza kurenganurwa. Nimba hari akarengane k'abatutsi, hagomba kuba uburyo abatutsi bumvikana ku buryo bazarangiza akarengane kabo. Nimba impunzi zishaka gutaha, zigomba kumvikana kuko bizagenda mu gutaha kwabo. Ubuyobozi bwose bwa revolution bugomba kuba bushingiye ku karengane kabo hasi. Apana kubaka ikintu kiri mu kirere kidafite base ikomeye mu banyamuryango. Abanyamuryango nibo bashyiraho umurongo wa revolution, kandi abayobozi babeshejweho no gushyira mu bikorwa izo hopes, izo byiringiro by'abashaka kurenganurwa. Niyo priorite umuyobozi akwiye kugira. Nimba turi kubaka ikintu kivuga ngo tuzocura impunzi, tuzoza dukemura ibibazo by'iwacu, ikiruta ibindi dukwiye gutekereza ni uburyo bwo kushingira kuri icyo kintu kibabaje imitima y'abarengana. Icyo ni icya mbere tukorganiza rero autour de ça. Icyo nicyo cya mbere tugomba kuba tworganiza. Icya kabiri ni uko abantu bakwiye kumenya ko impinduramatwara itandukanye no gukuraho ubutegetsi, itandukanye no guhindura ubutegetsi. Ntabwo impinduramatwara ari kudeta, ntabwo ikibazo dufite ari Tshisekedi. Hari abo nza numva babivuga. Ntabwo ikibazo dufite ari gukuraho Tshisekedi ngo dushireho umunyamurenge, cyangwa dukuraho Tshisekedi dushireho undi muyobozi. Ikibazo dufite ni uguhindura imikorere ituma abantu barengana, imikorere ituma habaho impunity, kudahana, imikorere ituma habaho ruswa, imikorere ituma umuntu akora icyaha ntahanwe. Iyo mikorere ya mediocrité niyo igomba guhinduka. Idahindutse uyobora wese ntacyo yohindura. Icyo rero nico abantu bakwiye kuzirikana. Ntabwo turi gukora kudeta, ntabwo turi gukuraho umuyobozi. Hari ibintu biri fondamentale byatumye abantu basiga imiryango, bagasiga abana, bakajya mu ishyamba, no guhindura ibidakora neza. Icyo rero nicyo gikomeye cyane. Abanyumva bamenye ko icyo ari cyo kintu mu mitima y'abarevolutionneri nuko bigomba kuba. Ngira ngo njyewe by'umwihariko cyane cyane mvuze nk'abanyamurenge, murabizi ko narazengurutse pe, narazengurutse. Reka dushaka turekere ngo urumva wumvise ibyiyumviro by'uyu mutipe. Wati ikibazo ntabwo ari Tshisekedi. Niyo wokuraho Tshisekedi hakajaho ubundi burongozi atagihindutse ku burongozi, urumva ko ntacyo buhinduye. Rero ikintu cambabaje ni ukuba umuntu afise ibyiyumviro nk'ibi akorana n'abantu babona yuko Tshisekedi ari we mubi. Ikindi cambabaje no kubona umutipe uyu mutipe yaba muri Amerika. Ntabwo ari umuntu wasanzwe uwaho gusa yavukiye ahakurira aho yasaziye aho. Yavuye muri Amerika aja ku rugamba. Bisigura iki? Bisigura ko ari umuntu afise umutima ukomeye wo gukunda igihugu n'ubwoko bwiwe.
ariko ikibabaje uruhande ahagazemo siko ni rubi cyane. Urabyumva? Uruhande ahagazemo uyu mujama ni rubi cyane. Birababaje kuba umutipe nk'uyu yumva yuko Kisekedi atari ikibazo, afise avuga yuko ubwoko bwiwe bwagize ibibazo byo kwicwa, byo kugira gute. Uyu munsi akaba abona yuko leta y'u Burundi ari ikibazo ku bwoko bwiwe, akiyibagiza neza ko hariho abanyamurenge muri iki gihugu benshi kandi babayeho neza, bakora ibikorwa byabo cyane bari mu makambi babarenga, akabyirengagiza, akirengagiza ko ibibazo ubwoko bwiwe bwagize bitatanguye kuri Kisekedi, byatanguye kuri Kabila. Hanyuma agacaba muri twigwaneho ikorana na AFCM 23 ya Kabila. Kabila wabateje ivyo bibazo byose uyu munsi bafise. Kabila yatumye abanyamurenge babamwo ubundi ayandi moko abanka, ababona nk'uko umengo n'abantu bateje ibibazo ayandi moko yo muri Kongo. Kuko zijya ntambara Kabila yateye muri Kongo zateranije ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa ubwoko bw'abatutsi n'ayandi moko. Babona yuko umengo ayo moko abiri, abanyamurenge n'abatutsi, n'abantu bababangamiye cyane. Bigaca bituma ayo moko abagira kugwanga. Hanyuma akagaruka akifatanya nabo. Jewe rero uyu mutipe jewe kubwanje nagomba ndanamuha ubutumwa. Mfatiye ku bwenge afise, abanyamurenge yaba baba mu Burundi canke baba mu Rwanda canke baba mu bindi bihugu canke baba imurenge bumva ururimi mvuga, bakaba bashobora gushitsa ubutumwa kuri uyu muntu yitwa Cizi. Cengiye kumuha ubutumwa nk'umuntu ndiko ndamurabana umuntu usumbye imyaka, ndamusumbye imyaka ariko aracara urubyiruko, kandi ntekereza yuko afise umutima wo gukunda igihugu, kandi yiteguye no kukimenera amaraso. Ariko aho ahagaze n'ahantu hazotuma igihugu amaraso yiwe imbwa ziyanywera ubusa, atari karakorera igihugu. Ni gute ashobora gukorana n'abantu bazanye Reditabara, abizi neza ko Reditabara yabiciye abantu, abizi neza ko iyo Reditabara yasahuye inka z'imiryango yiwe. Uyu munsi abana bakaba badashobora kunywa amata, abavyeyi badashobora, inka zidakamwa iwabo, nimba ari Iminembwe, nimba ari Murenge, nimba ari inka zitagikamwa. Yarangiza akifatanya nabo, akumva yuko ari umurevolutionnaire, mwene wacu, mugenzi. Aho hantu have sinzirayo. Oya, inzira yafashe siyo, abantu bamuhanure. Kandi mu majambo yavuze numvishemo amajambo y'ubwenge, nubwo atazi gutandukanya icyo ari cyo leta y'u Burundi na Reditabara. Kuko Reditabara yagiye kwica abanyamurenge, ndabimubwire. Hanyuma leta y'u Burundi cyangwa igisoda cy'u Burundi bagiye muri Kongo gutabara nabo banyamurenge. Abaze neza n'igihe igisoda cy'u Burundi cyari aho hantu hari abo bantu,
naho kiri uyu munsi hari abanyamurenge uko babayeho bitandukanye naho igisoda cabo canye M23 yobiri uko abanyamurenge bari ahantu uburundi buhagaze canke igisoda cyo Burundi gihagaze ubuzima baba bafise buba butandukanye n'ubw'abandi bantu bari kumwe na M23 rero jewe aha uyu mutipe kweri no muhanura namubonye nanamukunze ariko yambabaje kuko afise umutima munini wo gutabara ubwoko bwiwiwe uravye iyo yavuye gushikaho ari ariko position ahagazemwo yo gutabara ubwoko bwiwe siyo kandi uyu mutipe nataraba neza ufatiye ku majambo yavuze bazomugira nkuko bagize Sematama nani makanika bazomugira nkuko bagize makanika bazomwica ubwo urumva yuko batanguye kuvuga yuko batanguye gusa n'abamugereranya n'ibifobagane bitewe no kuvuga ukuri kumwe amaze kubona uko numvisa bavuga yuko ngo hariho ukuntu ijya M23 yarifatanije na twigwaneho mugabo ngo iyo M23 mu biganiro ijamwo ariya idoha muri Qatar ntabwo yigera iserukirwa ntabwo twigwaneho iserukirwa cyanye se hajya bafashe iyo bashatse gushiraho umuyobozi ntabwo abantu ngo bo muri twigwaneho babashiramo urumva rero bikaboneka yuko hariho akantu kameze nk'ivangura n'ibindi bintu byinshi by'amatiku ariko ubona yuko abo bantu bameze nk'uko umengo bariko barabasubiza inyuma urabyumva kandi ku by'ukuri uravye imyaka ya twigwaneho n'imyaka ya M23 wovuga yuko ahubwo twigwaneho ariyo yokabaye ari umuvyeyi wa M23 kuko twigwaneho ni yakera gusumbya M23 urumva ariko ico sico jewe ngendereye ico ngendereye no kumubwira n'abandi bantu bamuhanura uyu mutipe bamenye yuko akora musuka amenye yuko ubwenge afise n'ahantu ahagaze bidahuye nitandukaniro nk'iryo kuva i Burundi gushika mu Bubirigi ni ngaha na Belgique harimo itandukaniro rinini cyane n'umutipe w'umunyabwenge kandi w'umutima mwiza afise intumbero yo gutabara ubwoko ku by'ukuri ariko ahagaze muri position itari nziza ahubwo arabe ntibamwice kuko n'umuntu ubona yuko kuko ibi yari karavuga ni ibintu abandi bantu bitwa bataziriye ngo nakagara bemera yuko ikibazo cha Kongo ari kibazo gikwiye kuganirwa bakaraba ibintu uko bobigira byiza urumva ariko hatariho gutembagaza ubutegetsi na cyane cyane yuko ingorane abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo bafise atari Kisekedi yazizanye yego zazanywe na Kabila kandi uwo Kabila basubiriye baramwakira ahubwo nave muri abo bantu abantu bamwegereye uyu muntu yitwa Cizi je nk'umuntu yamukurikiranye nabonye umutima afise n'ubwenge afise bidahuye n'ahantu hahagaze mu mubwira veyo aje ku ruhande rwiza arege kuja ku ruhande rw'abicanyi bamaze imiryango yiwiwe bamumariye ubwoko amenye akurikirana akora iperereza amenye ico Uburundi buri cyo ku banyamurenge Uburundi bwaje gukiza abanyamurenge ntabwo bwagiye kwica abanyamurenge yitandukanye n'abantu bazanye Reditabara kwica ubwoko bwiwe aribo u Rwanda na Kabila Kagame na Kabila nico no bivuga ko gusa murakoze cyane namwe reka tugushimire cyane antuka ubutumwa buraza kumushikira kuko toujours l'incarné alo hejuru cyane
ndagushimiye rwose. murakoze namwe. Urakoze gutanga ubutumwa n'impanuro zawe. Imana ikugirire neza. Yego. Ukire uze dukora akazi. Ya naje natanguye kuza nuko nyene. Yego abane bukebuke katubashimire namwe mubandanye mugiye subscribe, share, partage. Nibutsa abantu ibi biganiro dukora. Yego. Abantu baze baribuka gushirako like bantu muraba ibi biganiro byacu, like ifise akamaro kanini cyane kuri ibi biganiro cyane. Murayikingi turabasabye. Hama muje no muri comment. Je ndi Abdul Uwimana, ukeneye kumvugisha jewe nka Abdul Uwimana ja kuri Facebook yiwanje unyandikire canke kuri Instagram yiwanje ni Abdul Uwimana. Ndabashimiye cyane, so ciao ciao.